ako bantumbereje ko n'aka kajyanye n'ubwigenge bw'ubutungane ngo kugira ubutungane bwigenge burya vyogenda gute ngomba nsabira ijambo umuntu munkundiye Professeur Aimé Parfait Niyonkuru ko mbona kiri ngaha ari mu intervenant n'umuhinga w'ico kibazo ndazi ko ari umuhinga rero turi mu gihugu gikunda kidashira imbere cyane ubwenge muri kino gihe ndibaza ko iyo dufise bano bantu babahinga rimwe na rimwe twoshima ko baca bidufasha hako nk'ikigenda cishura nka Aimé Parfait Niyonkuru ahari mbona noshima ko ari we aza kucishura neza. Murakoze ndazi yuko yaba Pacifique yaba Ntahiraja bose iki kibazo bocishura mugabo ko bampaye ijambo reka ngire ico ndakivuze ko burya ico kibazo c'ubwigenge bw'ubutungane haba mu Burundi canke mu bihugu vyose ni kibazo kirekire gose umuntu yokimara ko umwanya muniniya gose ngira nivyakenerwa muzoheza mutume mutegura ikindi kiganiro mugabo reka mvuge ijambo utujambo nka tubiri kuri ico kibazo. Ubwa mbere hariho amategeko uhereye kwibwirizwa shingiro naryo riza ryibutsa amasezerano mpuzamakungu ajanye n'agateka kazina muntu Uburundi bwashizeko urukumu vyose bihera mu mategeko ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko n'ayandi mabwirizwa akomoka kwibwirizwa shingiro amwe avuga mu majambo atomoye yuko ubutungane ni ukuvuga cane cane abacamanza za sentare zigenga kukivuga ni kimwe bagaca bashiraho n'ivyankenerwa vyose haba mu mategeko haba mu bikoresho haba no mu bacamanza bonyene canke izindi nzego zubahiriza ubwo bwigenge kugira ngo bive mu majambo gusa canke mu mabwirizwa bije mu ngiro. Ushika uyu munsi rero ibwirizwa shingiro nukuri rirabivuga neza gose aho rishimangira yuko umucamanza yigenga ku zindi nzego nshingwantwaro no kuvuga l'executif ihagarariwe n'umukuru w'igihugu na legislatif ihagarariwe n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka. Aho bakavuga bati umucamanza nta kindi kintu yubahiriza atari bwirizwa. Ivyo biriho none ayo mabwirizwa maziki mu gihe tuzi yuko abo bacamanza nyene ubwoba buri muri bo hamwe batangura kuvuga ati iyi dossier jewe sinoyikora ko noba nomererwa nabi nota akazi noshobora kugirirwa nabi canke umuryango wanje ukagirirwa nabi ni hamwe ngaruka hahandi amabwirizwa yo yarabivuga mugabo hariho ingorane umucamanza kugira yigenge ateza kuronka uburyo bwo guca urubanza rwiwe gushika naho ashobora gukubita ku ntoke z'abamugenye ni ukuvuga hamwe avuga ati jewe urubanza ruri mu mukuru w'igihugu na Nyarucari ariko hajya avuga yuko yarenganye no kubita mu gahanga uwo mukuru w'igihugu mu gihe atoba afise ukuri hanyuma ngatunganiza uwo Nyarucari kumwe kwa bimwe batubwira muri kahise ku Burundi ngoma ya Sacega mugabo rero ntibikunda ntafise ubwo bushobozi kubera araboshwe akabokwa n'amategeko akabohwa n'ibihe turimwo ugasanga rero ntashobora kwigenga vy'ukuri. Aho rero ntituvuze abandi bantu b'ibihangange bavuga ari kijana hamwe vy'ukuri ibisi n'ibintu vy'abahinga n'ibintu n'umunyagihugu wari we wese avuga ati udafise uguhagarariye imbere ya sentare nta kivamwo. Ubu hasigaye cane cane imanza zijya zisanzwe z'amatongo z'impene z'utudeni niho washaka ubutungane busa n'ubwigenga buke iyo hatagiyemwo ibiturire nayo imanza zimwe bavuga ngo les dossiers sensibles ukumva urubanza umuntu akurikiranwa bavuga bati
yagirijwe guhungabanya umutekano w'igihugu, ukumva urubanza bavugamwo ngo yagirijwe gutunga ibigwanisho, ukumva urubanza bavugamwo yuko ngo umuntu ngo yahungabanije ubutunzi bw'igihugu. Hariho imanza uyu munsi umucamanza wenyine akubwira ati nukuri urambabarira, naho twoba tuvukana, naho woba uri umuvyeyi yamvyaye, ntako ndibugire, noba ndakwiguze. Urumva rero mu ijambo rimwe nahavuye mvuga menshi, navuze yuko novuga rimwe canke abiri. Uyu munsi nta vyankenerwa bihari kugira ngo umucamanza w'u Burundi yigenge. Nta vyankenerwa n'ibihe ivyankenerwa bihari ni ukuvuga yuko umucamanza yarakwiye kuvuga ati jewe nubaha itegeko nkaryubahiriza kandi ntaco ntinya na kimwe. Umunsi rero aratinyira ubuzima bwiwe, aratinyira umuryango wiwe, aratinyira akazi kiwe, avuga ati iki ndagikoze ko ndakabona. Urumva iyo ni ingorane nubwo amategeko abahari. Ico ni cambe. Ica kabiri, raba ukuntu abacamanza bagenwa mu mabanga. Ni bande bagenwa kuba mu mabanga yo gutwara amasentare akomakomeye? Ni bande? Barabe muri kahise kabo, muca mubabona. Ni wa muntu kuva mu mashure yiwe y'intango, kuva muri mu mashure yisumbuye, kuva mu mashure ya kaminuza, yamye ari umuntu w'umushinga ntahe umwe abantu bose bahanuza canke akavuga abantu bose bakamwumviriza. Ni bande? Ugiye kuburaba sabo, urasanga abantu bagenwa kubera bacuditse n'umugambwe. Abo rero ntibaba bagikoreye mu mategeko, ahubwo bakorera uwabashizeho. Niwe bagenda, niwe batelefona ati urabona iki. Hanyuma abandi nabo bakavuga bati kugira ngo nshobore kuduga mu ntuze mu mwuga, kubera uwo ari we wese, umukozi wese arota yuko yoduga mu mwuga gushika iyo amapeta agera, aravuga ati jewe ntanejereje umukuru w'umugambwe, ntanejereje ibihangange bishobora kuja kumvugira bigatanga dekre n'ibindi, jewe sinzopfa mvuye ngaha. Ivyo vyose rero biratuma uwo muntu avuga ati ubona ndiko nigurike, kubera mucamanza sumweranda, sumutakatifu, n'umuntu afise umubiri atinya, afite ubwoba, yifuriza neza umuryango we. Ivyo vyose rero uyu munsi nukuri nta bihari. Ni ikintu d'ordre systemique. Urumva ni ikintu kidahindurwa ku muntu umwe canke abantu babiri, mugabo ni ikintu cyo guhindura habayeho novuga ikintu gikomeye kandi kigahera hejuru mu muntu afise inguvu. Nico munyemereye niyo nkuru turaza kubaha ijambo hanyuma mugerageze kunganira abanyire icokorwa. Gerageza munyumva. Harimo n'amayeko muri ku ruhande rwanyu. Sinzi ko mwokugara mikoro. Hariho abantu buguruye mikoro dufasha mu kugarama mikoro kugira ngo dushobore kumvikana n'abandi. Ego unkundiye ngira ngo twoha ijambo Professor Ntahiraja kugira ngo yishe ku tubazo twagiye nivyo nari ngiye gukora, murakoze ngira yo dusongora. Murakoze, muranyumva? Turabumva neza Professor. Murakoze cyane. Ku bibazo nabajijwe hariho icambere cerekeye n'ububasha bw'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, igituma atabukoresha kugira ngo ibi bintu byo gufata byo gushira abantu mu gufunga abantu by'agateganyo bije ku murongo. Nasha gusora akantu kamwe gusa mu ngene ikibazo cabajijwe. Sentare Ntahinyuzwa siyo irahiza umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu arahizwa na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Ako karagaciyemo. Ivyerekeye rero ibi vy'umuntu arongoye sentare Ntahinyuzwa, vy'ukuri abacamanza bakora nabi nko muri ibi vyerekeye vyo kuraba ingene gukontorora ingene gusuzuma ingene ingingo zo gushira abantu muri mwifungwa ry'agateganyo bakora. Hariho ububasha yokoresha ivyo bita mu rurimi rw'igifaransa ama sanction administrative, iyo hari ibintu vy'ukuri babona yuko ari amakosa yabaye nkana umucamanza yagize. Yatara amakosa nkana yabaye, ikindi kintu
cotegerezwe kuba, ikindi kintu cotegerezwe kuba nuko izi imanza zaciwe nabi zikosorwa biciye mu buryo bwiyunguruza. Aha rero hari n'ikintu ncimbonera akaryo ko kuvuga ikintu ikicigwa cagarutse ko mu vyerekeye vy'amategeko nyene, naho hari intambamyi nyinshi nk'uko vyagiye biravugwa, nuko mu bintu bishobora gukosorwa ari nk'uko ibi vyerekeye imanza z'ifungwa ry'agateganyo ho kugururwa uburyo bwa gasamburamanza, ibintu bita pourvoi en cassation. Ibi nta bihari gushika ubu, kandi kumbure hari ibintu vyofasha, ikintu gitoya vyofasha mu vyerekeye izi manza zicibwa muri ubu buryo. Ubu nta bihari ivyo. Ikindi rero muga mu ntambamyi nazo zihari nuko uwo mukuru w'iyo sentare Ntahinyuzwa nawe ntiyigenga cane. Muhinga niyo nkuru yabigarutse ko uyo nawe n'umucamanza n'ahari hejuru mugari nawe nyene hari ukuntu uravye ingene ajaho adafise ubwigenge buhagije, adafise ubwigenge buhagije. Uretse kutagira ubwigenge buhagije, hariho n'ukuntu ngira ngo ashobora kujaho kubera azwi yuko nko muri vyerekeye imanza za politike ari umuntu muri Twamugina atazogorana. Iyo rana ni intambamyi ikomeye. Ivyo ni ibintu bishobora guhinduka gusa habaye nyene ibi vy'umuco wo kubahiriza amategeko vya culture de l'état de droit. Hari ikibazo gikomeye cyane cabajijwe cerekeye ubushobozi n'ibiringo kuri ibi vyerekeye vyo gufunga abantu vy'agateganyo. Mu bisanzwe vyo gufunga vy'agateganyo ivyo bita detention préventive nkuko biri muri ibi mu kiganiro ngaha muri mu Gifaransa, bitangura kubera ingingo y'umushikiriza manza akoresha ikintu citwa mandat d'arrêt. Iyo ngingo yiwe imara iminsi 15. Iminsi 15. Ariko kenshi umuntu aja imbere y'uwo umushikiriza manza wa Republika yaraciye gufungirwa mu gipolisi, muri bimwe bita garde à vue mu Gifaransa. Ivyo navyo bifise kiringo c'iminsi 7, umupeji arashobora gufata iyo ngingo gushira muri garde à vue iminsi 7, hama agashobora no gusubira iyindi minsi 7 iyo avyemerewe n'umushikirizamanza wa Republika. Iri tegeko ryo mu 2018 ryaciye rivuga ati iyi minsi 15 iheze umushikirizamanza wa Republika ararungika urubanza muri sentare, iyo sentare igacironka iminsi 15 itari itegekanije nkuko nabivuze yo kwitegurira iyi dossier basigaho abacamanza bazobiraba. Ishizweho ikihweza iyi dossier iyi minsi 15 irenganye, igacigira urubanza rugaca rumara iminsi 3, iminsi 2 mumbabarire bavuga ngo amasaha 28 ni iminsi 2 mu mwiherero. Ariko barashiramwe akandi no kwita akagoborange bati iyo uwo muntu yahagaritswe asavye gushikiriza ivyireguro, sentare ikironka iyindi minsi 3 yo kurindiriza imbere yuko isoma urubanza guko uwo muntu yahagaritswe biciye mu mategeko canke bitemewe. Ivyo bintu biteranje, ivyo biringo vyose nagiye ndavuga bituma umuntu ashobora gufungwa iminsi 49 atanga ingo y'umucamanza ari bwafatwe. Ibi rero birakomeye, mu nkundire ndabisigure gato, ibi birakomeye cyane kubera uravye amandi mategeko yo kwisi, ibi bihakwa kuba ibintu vyitwa record du monde musanzwe. Kubera uravye ingingo nk'izitangwa n'umugwi w'ishiramwe mpuzamakungu mu vyekeye vy'agateka kazira muntu bita Comité des droits de l'homme, bavuga yuko umuntu uko vyogenda kose hatorenze imisi 4 atarashikirizwa umucamanza. Hari igituma bavuga ngo umucamanza nuko iyo igihugu gikora mu bisanzwe neza, uyu mucamanza avuga ati arafise ubwigenge, araraba ivyo nyene vyagenze. Kubera no mu mategeko aba bantu bose baba bafashe ingingo za mbere ari umupolisi cyangwa umushikirizamanza
ntibigenga si biri gusa si ibintu gusa bitari no mu mategeko barazi yuko birazwi yuko bakorana na leta kuba rero umucamanza yogira ijisho aravye ashinze kuri ingingo yo guhagarika umuntu ni ibintu bikomeye aho rero ni igice ca mbere c'igihe umuntu ahagarikwa umucamanza ataragira igihe abivuze ko aya mezi 49 murambare iyi misi 49 ni bitera soni ugeranije n'ama standard international no kuvuga yuko niyo amategeko yobaye yokwirikijwe kubera turi abarundi natwe turi abantu nk'abandi niyo amategeko yobaye yakurikijwe twebwe twobaye turi mu bantu ku isi barenganywa gusumba abandi ibi rero bibaye hari ibindi ingingo y'umucamanza y'ukuraba yuko umuntu yahagaritswe biciye mu mategeko byo bita ordonnance de mise en détention imara ifise ikiringo c'imisi 30 iyo misi 30 iheze umushikiriza amanza ategerezwa gusubira imbere y'umucamanza kugira ngo asigure ko bigikenewe yuko umuntu aguma apfunzwe by'agateganyo adashoboye bisigura uko bigikenewe umuntu agaca arekurwa mu nkundi ndagisimangire ko kubera amatohoza yose agirwa n'abajejwe kubahiriza agateka n'amashyirahamwe ajejwe kubahiriza agateka zina muntu yarerekanye ko ibi mungene ubutungane mu bundi bukora bitakiba ibi ntibiraba gusa iby'imanza za politike ibi byo gusubira imbere y'umucamanza iyo misi 30 iheze ntibikiba mu bisanzwe ntibikiba bisa n'ivyazimanganye mungene ubutungane mpanavyaha mu Burundi bukora ibi bimaze kwerekanwa n'amashirahamwe menshi ushizemwo mbere na ntabariza fokodingira irumva igituma mvuze ngo ushizemwo mbere na ntabariza no kubera ari shirahamwe ridasanzwe rivugira cyane gose nkuko ngira fokodi bikora abantu bahagaritswe ibi rero hari ikindi kiringo gikomeye ico bita ikiringo ntarengwa mu vy'amategeko ico kiringo ntarengwa iyo umuntu yagirizwa icyaha kidahanishwa umunyororo urenga umwaka umuntu ntategerezwa kumara imyaka 3 apfunzwe hanyuma iyo apfunzwe yahanigwa icyaha gihanigwa gishobora guhanishwa munyororo w'imyaka 5 irenga arashobora gufungwa igihe ntarengwa n'imyaka 5 aho no kuvuga yuko atakintu na kimwe categerezwa gusigura yuko umuntu aguma mu munyororo iyo myaka 5 irenganye sinzi gasubiremwo iyo umuntu akurikiranwa kw'icaha kitarenze umwaka w'umunyororo igihano kitarenze umwaka w'umunyororo ntashobora gufungwa imyaka irenga 3 ivyo biri mu ngingo y'159 munyemereye professeur Ntahiraja kwakira umugwi wa nyuma w'ibibazo kuko umwanya watekanijwe wa kino kiganiro usa n'uwaturangiranye twakira abanywanyi ba nyuma batwandikiye kuri Facebook hanyuma tubahe iminota muza gusangira 10 uko murabatumire kugira ngo muvuge ivyiyumviro mubona icyokorwa kugira ngo ibi mwasiguye byose nk'udusembwa bikosogwe reka nsabe mugenzanje Alice hari utubazo mwagiye muraronka mufise mwatekanije ego hari utubazo abanywanyi bagiye baronka kuri Facebook Gilbert akambere ngira ngo professor yaheje kukishura igice cako kubijanye n'ikiringo ntarenga umuntu adashobora kurenza mu munyororo w'agateganyo ariko yagize ati mbega kure kugwa sous caution birashoboka canke ngira ngo kure kugwa sous caution cyane kuvuga kure kugwa habanje gutangwa ngira ngo nk'ingwate kugira ngo ashobore kure kugwa kandi kabazo kabajijwe
agira gati mbega nimba hatisungwa amategeko mu gufunga abantu mutubwira ibintu bibiri canke bitatu bindi vyisungwa ngira nako nyene kagerageje kwishurwa mugabo ngira ngo professeur yotomorera abariko baratwumviriza utundi tubazo ngira ngo kugira ngo twe turangiza Gilbert twabajijwe cyane cyane Pacifique Ninazwe ngira ngo hariho utubazo tujanye cyane cyane n'urubuga rwa Pacifique rwavuzwe cyane ko rushobora kuba atari bakirukoresha hari bagize ati aduha umuco neza ko ari bagikoresha rurya rubuga canke ko atawundi yoba yarashatse kurwiyitirira. ego ngira kuri utwo tubazo nimba atatundi ufise hari umunywanyi yagumye umwanya munini ku murongo ego akabazo ka nyuma ngira ngo kugira ngo nitugaruke kuri ibibazo byarungitswe kuri Facebook reka tukarangirize ko ati mbona hari ibibazo mwirengagiza sinzi ibyo yashatse kuvuga ati nagira bimwe byose ati mbega mwebwe ivyo mwakoze mu mwaka wa 2015 mugasiga urwaruka mu mabarabara bakahasiga ubuzima ko mutarashobora kurenguka imbere y'ubutungane bw'igihugu. Ngira ngo nutwo tubazo ngira ako kabazo Pacifique araza kukishura Jininyo niwe munywanyi wa nyuma muri kino kiganiro mugerageze mukoreshe umwanya muto mubaza ikibazo mutumbereze ngira sinzi ko nasomye izina ryanyu neza hadi sinzi ngira ni Cyarabu ngira nimba munyumva murashobora kuvuga Jino Jahadi ariko nimba muranyumva nimba munyumva murashobora gufata ijambo akamikro kiwe katuga sinzi ko twumva ngira ngo yokugurura kugira ngo ashobore gufata ijambo kiretse nimba hari ibindi bimugoye canke yoba yihenze agasaba ijambo atabishaka reka tugaruke ku batumire ducunguze umwanya umwete ngira utubazo mwatwumvise sinzi uwo mwifuza ko atangura kwishura Alice ngira ngo Professor Ntahiraje yotangura akabandanyiriza aho yaragejeje kwishura kuri utwo tubazo hanyuma twasha duha ijambo Pacifique kugira ngo yeshure kuri ibibazo bimwe bitahuye n'ikibazo c'uno munsi. Murakoze cyane je nawe numvise neza nabajijwe ubwa mbere ikibazo cerekeye ingwati iki naco cavuga ati mbega hakurikizwa iki niba hadakurikizwa amategeko niba natahuye neza mu nkundire mugabo gatoya ko mfashe ijambo umuntu avuze ibintu mu kirundi ngira araho ashobora kunyarusa n'ivyumvikaniza subire ngo gatoya gusa kuri ibyo vyerekeye ibihe ntarengwa igihe ntarengwa iyo umuntu yagirizwa icaha umuntu yavuga ati gisanzwe atari citwa crime kidahanishwa umunyoro w'imyaka irenga 5 igihe ntarengwa n'umwaka umwe iyo yakoze icana cyo gikomeye cyane kimwe donc gihanishwa umunyororo urenga imyaka 5 umwanya ntarengwa ashobora kuba mu ifungwa ry'agateganyo ni imyaka 3 ivyo biri mu ngingo y'159 y'ibwirizwa rigenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa kandi ziburanishwa misanzwe haba hitezwe yuko muri iki gihe aba yarekuwe cyangwa urubanza rw'idonido rukaba rwaciwe ibi vyerekeye ingwati mu vyerekeye ingene ubutungane bw'u Burundi bukora mu muco ntibiri mu muco cyane yuko umuntu bamusaba ingwati mu kibanza cuko yofungwa mu bindi bihugu henshi birakoreshwa ariko mu Burundi ntibirakoreshwa cyane iki kigo rero kirasaba yuko ibi vy'ingwati vyoja mu bintu ubutungane butegerezwa kumenyera gushimikira ko nabwo nyene kugira ngo bafungwa by'ukuri ngo baje mu ibohero babe bake ariko naho vyotangura gukwirikizwa hari utuntu dukwiye gukosorwa icambere ningene iyo ngwati iharugwa
mu mategeko y'u Burundi bavuga ukuntu biharurwa biteye ubwoba ku buryo bashiramwo ngo nicoba indishi y'uwakorewe icaha. Ibi rero ntivyumvikana ku muntu agifatwa nk'uwera no muravyo n'amategeko y'ibindi bihugu ibi ntibiba. Ibi bica bituma rero yuko iyo ngwate niyo yosabwe ku buryo yoharurwa buca acaba ingwate nini cane gose, iyo hari nk'ivyaha birimwo nk'ubusuma cyangwa ukononekara kw'ibintu vyotuma ababuranyi benshi cane badashobora kuyironka bagaca bapfungwa bitari bikenewe. Ico rero cokosorwa. Amategeko ya kera musanzwe ibi ntivyarimwo, ingwate yafatwa yuko ari amafaranga yotuma umuntu gusa azokwitaba amahera atokwemera gutakaza. Ivyo rero vyokosorwa. Ikindi nuko iri bwirizwa hari abantu rivuga ngo niyi ngwate yotanzwe ngo hari abantu batemerewe kuyitanga kugira bagumane ubwigenge. Ivyo bintu rero navyo nyene ni mu mategeko agiye araza ubu atahoraho kera. Hariho abantu bagirizwa ngo ivyaha bihanishwa umunyororo urenga imyaka 20, hari abagirizwa ivyaha vyeregeye gushurashuza abantu basaba abakenyezi gusa. Hariho n'abantu ngo bagirizwa batarayiha ivyo bakurikiranwako. Ivyo rero urumva ni bimwe mu buryo bwo gutuma abantu bategerezwa kuja muri ibi basi n'abategerezwa kuja muri ibi vy'ifungwa ry'agateganyo, kandi hariho ubundi buryo bw'uko ubutungane abaje gutohoza bo kwizeye ko ababuranyi bazokwitaba. Ibi rero ikigego naco kirasaba yuko mu vyokosorwa nk'ingingo yo kugwamwo abantu bose bagitohoza kw'ivyaha bakemererwa yuko bashobora gutanga ingwati bagaca baguma bigenga. Muga mu nkundire nibutse ikindi kintu kimwe nuko nibi vy'ingwati yego nyarutse nuko nibi vy'ingwati uravye n'ibindi bihugu bisabwa gusa iyo vy'ukuri ajya amakenga yo guhunga cangwa yo kugira iki ahari so ngo urafata umuntu wari wese ngo ucumusaba ingwati. Nuvuga yuko bijya by'ukwerekana yuko mu bisanzwe ayo makenga hari kandi hariho itanguriro y'ivyemezo biguma bikenewe yuko bijaho n'ahandi ngo hava buba buryo bwo kurengera abantu. Icanyuma nabajijwe n'ikicerekeye ngo mbega hakurikizwa iki iyo hadakurikizwa amategeko. Aha urumva iyo amategeko adakurikijwe kurenganya biba vyugurura umuryango haca haba ibinyene vy'uko hari nk'ibi vya politike haba gusa ari amategeko yabo hejuru cyangwa bo mu mpande nka kurya twamye tubivuga mu kiganiro cyangwa vy'ukurenganya abantu kubera ibiturire akarorero. Mu bisanzwe y'amategeko adakurikijwe imiryango y'ibibi vyose iba yuko. Ego murakoze cyane. Pacifique ngira namwe utubazo Alice yabasomeye ngira mwatwumvise mwogerageza kuvunagura mu gaca unkundi amasegonda abiri hariho umunywanyi ngira ngo narenganije yabajije akabazo Pacifique na Gasimvye ngira ngo ndagashire mu masegonda 3 gusa kugira ngo akishurire hamwe n'ibindi. Samson witeka batonga twasimvye akabazo kaje yagize ati mbega hoko gwiki kugira ngo ubutungane mu Burundi bwigenge muri kubera iki umuntu wese mu Burundi yigira umutegetsi akoresha ubutungane. Mbega mu Burundi ubutungane buhari bwo babukoresha ivyo bwize koko ngira ngashaka kuvuga abizi vy'amategeko. Ejo haza abacamanza mu Burundi ntibazoshobora kubazwa ivyakozwe kuri ngira ngo yohera kuri ako kabazo Pacifique kajanye n'iki kibazo twariko turakorera ko uno munsi imbere yuko atandukira utundi tubazo twabajijwe tutajanye n'ivyo twariko turaganira ko uno munsi. Murakoze. Maze iki abagize cyanyuma mbona cari cishuwe kuko ni kimwe Professeur Aimé Parfait niyo nkuru yishurako kijanye n'ingene ubutungane bwo kwigenga. Nkuko yanabivuze ni kibazo kinini
niyo twakiriye no muri fokode kujya yagize ati ahubwo vyoba vyiza fokode inatunganije ikindi cigwa kijanye n'ic'ubwigenge bw'ubutungane tukazokora n'ikiganiro kihagaze kuri ivyo gusa nayo ubundi ni ikintu kinini gose ubwigenge bw'ubutungane buhagaze kuri byinshi nk'uko twamaze kuvyumva ariko umuntu niyumvire gusa mbega uwo mucamanza azana nahe uwo mucamanza ubuzima bwiwe mu kazi k'ubucamanza ninda mujejwe uwo mucamanza ninda mukura ninda muduza ninda mugira amuhiteka nimba hariho uwundi muntu wo mu rundi rwego amugira icyo ashobora kuba cyose akaba abaho afise ubwoba bw'uwo muntu ni ukuvuga ko uwo muntu ashobora kumukoresha ibyo ashatse kugira umucamanza yigenge ni uko dutegereza kumuha inguvu zimutuma ubwo wundi wo mu bundi butegetsi muri legislative cyangwa muri executive ata kintu kinini amushobora ko amuhawoye ingingo yoba yafashe ariko uko bimeze ubu umucamanza naho yoba ariko araca urubanza bakumva ko ingene azorusoma ejo bakamenya neza bagapereza ati uyu muntu azosoma urubanza ejo ukuntu umukuru w'igihugu atabishaka nta kibuza ko muri iryo joro nyene umukuru w'igihugu yaramukuye akamusubiriza uwundi none wumva uwo mucamanza yoheza akabiki aho rero tuvuze ico ntidusizemwo igihugu kitagira umutekano na mukeyi ku buryo muri iryo joro nyene uwo mucamanza bishobora kurara anyurujwe ntaze yigera asubira gutorwa irengero muribuka ivyabaye ku cegera c'umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri 2015 aho yahunze mw'ijoro buca baza gusinya urubanza rujanye no kuvuga ko nkuru nziza rekuriwe kwitoza cyangwa kutitoza ubwa gatatu kubera ko vyari vyaheze yari yaronse amakuru ko agira ace yicwa muri ico gihe uwo mucamanza azokwigenga gute atagira umutekano ibijanye n'akazoza kiwe bifiswe mu minwe n'uwo bagira acira urubanza ico cyonyene kiroroshe imbere yuko tuja mu bindi bintu vyinshi by'ubuhinga abahinga bashobora kutuzanira ingene ibihugu bitandukanye byatunganije ubutungane bwigenga sinzi ko murumva umukuru w'igihugu wenyene avuga ngo ntimuzi ko jewe ndi magistrat supreme ntimuzi ko ari jewe mucamanza mukuru ati urubanza aho rugeze hose muri sentare y'intango muri grande instance numvise ko bariko bararuca uko bitabereye ndashobora gutanga itegeko jewe nyene nkavuga ingene baruca uwo ni president Ndayishimiye avyivugira si ivyo turiko turamuvugira niwe yavyivugiye none ubwo butungane twokwitega gute ko bwigenga umukuru w'igihugu wenyene avuga ko aho urubanza hose rugeze ashobora gutelefona akabategeka ingene rugenda nakamara amazi ivyo hanyuma kutundi anagize ati mbega abacamanza bo ntibashobora kuzobazwa ingene bagiye baraca imanza baciye iki nacyo nyine n'ikindi kibazo kinini gose mu butegetsi batera babizana bavuga ko umucamanza yaciye urubanza ukunaka badashaka bashobora ko cyamufata bakamupfunga kiretse iyo bashoboye kwerekana ibyaha nko kurya ibiturire n'ibindi ubundi uko umucamanza aciye urubanza bikosorwa na sentare musumba abaye yaruciye nabi ruca gunguruza rukaja muri sentare isumba iyo bakarusambura bakaruca ukundi canke bakemeza urubanza rwa mbere ntabwo umucamanza yobaho mu bwoba avuga ngo nkaca urubanza uku ndahumiwe nanjye baca bampfunga naho nyine ubutungane ntibwabwigenga muri ico gihe kiretse ivyaha bindi abikoze nko kurya ibiturire bikabona ko ari ibiturire ico ni icyaha hanyuma ku tubazo tubiri tundi nabagijwe dusanzwe tudahuye n'ikiganiro uwaje ati hari aya makuru avuga ngo urubuga rwiwe rwaribwe nta vyigeze bibaho rujya rubuga rurakingiwe ku buryo niyo hari abantu bagerageje namadavyibutsa ko muri 2019 uwitwa Colonel Alfred Innocent Muserema ari we yabigerageje kuva ico gihe tumaze kuvugana na Facebook harashyizweho ingingo zo kugerageza kungira rujya rubuga ku buryo iyo hagize abantu banagerageza kugwinjiramwo Facebook ikivugara ku buryo na jewe ntashobora kwinjira nshobora kuza kugwinjira ko mu nyuma nakoreje ibindi bintu byinshi biza kwerekana nyene ko ari jewe nukuvuga yaba ugerageje kugwinjiramwo na jewe nyene go twisanga batwugariye ku buryo ari jewe ntegereza kwerekana by'ukuri ko ari jewe ku bintu twavuganye nteza kwerekana ko ari jewe ndarufise ntihagire ugira ubwoba ngo hariho abandi bantu barufise ikindi izindi mbuga zose zavuzwe ngo zabayeho ngo nizo nabaye ndifashisha zose sizo nta rubuga na rumwe rundi nigeze nshiraho icya gatatu n'uyu yagize ati mbega mweho ibyo mwakoze muri 2015 ko mwaheze urwaruka rukaja mw'ibarabara hanyuma rukanahapfira mweho muzoja imbere y'ubutungane ryari mu bisanzwe mu gihugu cy'ubutungane bwigenga iki nticyari kuba ikibazo kinini bwigenga twoje imbere yabwo nyene ababivuga kenshi n'abagira bati nibizane tubahonde
nayo ubundi icyaha twebwe twakoze n'igiki umurundi wese ibwirizwa shingiro riramuha uburenganzira bwo kwiyamiriza ingingo zitarizo z'abategetsi muri ubwo burenganzira harimo kuja mw'ibarabara ukavyanga rero icyaha cyabaye si kuja mw'ibarabara icyaha cyabaye no kurasa abanyagihugu bagiye mw'ibarabara bariko bariyamiriza ico umutegetsi yakoze kitarico buriya CNDD-FDD icyaha idukorera nuko ndabivuge mu gifaransa ngo renverser iracurika ivyakozwe igacurika n'icyaha cyakozwe icyaha cyo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu icyaha no kurasa no kwica abagiye gukora imyerekano ivyo navyo vyakozwe nande vyakozwe n'inzego z'igihugu zitegetswe n'umukuru w'igihugu w'ico gihe yariko akora amafuti yo guhonyora ibwirizwa shingiro Petero Nkurunziza hakaca haza abo yategeka bose gushika ku mupolisi wa nyuma yagiye akarasa umuntu abo ni wategeza gukurikiranwa kuri bijya bintu nagomba mu nkundire ndangize nanje mera nk'umumenyesha makuru mwebwe ko dufise no muhinga mu nkundire ngene ndamaje akabazo katagiyemwe ariko mbona ko nako kogarukamwo naka kabantu ibintu dusigaye tubona muri kino gihe bitangaje aho abantu baheza umunyororo bakaca baguma bapfunzwe kandi umunyororo waraheze iryo pfungwa rica ryitwa gute ico nanje simfise inyishu yacu nico gituma shaka no muhinga professeur Ntahiraje bigaragaza kukishura none ko umunyororo uba waraheze ico kindi ca kabiri bapfungiwe nta mutaha usohotse uvuga ko baza kugumayo navyo biza kubiki ni detention preventive yindi yongereye ku muntu yajeje umunyororo kino kintu kica citwa gute ndabaye nk'akaroro gato inkunda gukoresha uborero mu bintu mvuga umuntu yitwa Colonel Dieudonné Dukundane batazira gangi yahagaritswe muri kwezi kwa11 2016 yagirizwa ngo ari mu ntumbero yo kugandagura Wirinyamitwe tentative d'assassinat de Wirinyamitwe hanyuma mu kwa12 ico gihe nyene haca haba igeragezwa ryo kwica Nyamitwe uyu gangi we wapfunzwe haba abandi bitwa ko bobo babigerageje bagizwe cyaha nyene ngo tentative d'assassinat de Wirinyamitwe kuko ntibamwishe baragerageje kumwica ntibabishobora hanyuma umwe wa mbere yamaze gufatwa aravuga ati none kuba hariho abakoze ico cyaha ni gute jewe mubandanya munkurikirana kandi mudashobora no kwerekana ko jewe none narakoranye n'aba babigerageje ahanda nabwira abantu iyo Nyamitwe ariko arabivuga yaca yagiriza twebwe akabidukira ko twebwe kandi abafashwe muri ivyo bintu ari abantu bo muri CNDD-FDD abakoroneri babiri bahoze bagwana muri CNDD-FDD abandi barazi nk'uwitwa Colonel Nestor Bahati batazira ça dépend hariho ubundi zina ntirishotse riza mu mutwe ariko n'abakoroneri muri CNDD-FDD bagirijwe ko aribo bagerageje kurasa Nyamitwe alors gangi ubutungane buragira ikibazo cy'ingene mu kiri urubanza hariho abantu cette fois bwagiriza ko bakoze ico kintu niho baca babategeka ko bamushyirako bamufunga imyaka 10 hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2021 Perezida Ndayishimiye atanga ikigongwe muri ico kigongwe gangi acaragabanywa yavuye ku myaka 10 bamushyira ku myaka 5 ya myaka 5 abayirangije mu kwezi kwa11 2021 ariko ayirangije ntibamusohora ubu hamaze kurenga ko imyaka 3 irenga yarandikiye mukuru w'igihugu yarandikiye umushikiranganji w'ubutungane yarandikiye procureur general de la République abazi gituma guma apfunzwe umunyororo wiwe waraheze ubu none iryo pfungwa rimwo rica ryitwa gute naryo ni detention preventive yaciyiza inyuma y'umunyororo yawumaze iki kintu twogifata gute ubu naco hanyuma harakandi kanyuma n'abantu nabo baba barapfunzwe bapfungiwe ivyaha barakiriwe imanza bakaba bapfunzwe ariko bagakugwa mu mpimba bagasubizwa mu iperereza aha naho nyene mfatire ku karorero umukoroneri yitwa Leonidas Hatungimana batazira Muporo uyu nawe yahagaritswe muri 2015 yahoze agwana muri CNDD-FDD ngo aho yamye hose yamye ari umuntu yanka karenganyo 2015 afatwa yagirizwa ngo yigisha gukoresha ibigwanisho ngo abakoze imyerekano bamufatira muri etat major bamutwara muri documentation aramara ibihapfungiwe ahantu hatazwi muri musarani muri toilette mu nyuma baratinda mutwara mu butungane arakigwa n'imanza urubanza rw'iyo rwaraheze ariko ejo bundi mu kwezi kwa10 bamukura mu mpimba bamusubiza muri documentation ubu amaze agira kwiza amezi 4 ari muri documentation ijya kabiri ibi bintu nabyo bica byitwa gute nta mutahe mushasha wasubiye kubaho ni gute umuntu ari mu minwe y'ubutungane
asubizwa mu gipolisi muri documentation kwa OPG hanyuma akongera akamara amezi 4 bica byitwa gute ibi nabyo ndashaka ni ibintu bidasanzwe nifuza ko professeur yogira icyo agenda bivuze ko navyo. Professeur ngira mu kwishura Pacifique. Murakoze cyane. Muranyumva? Ego turabumva professeur. Murakoze cyane. Pacifique ngira ngo abajije ibyazi nyene ibyazi iki cyambere yavuze akakarorero k'abantu barekugwa hama baka sentare rekura mugabo bakaguma bapfunzwe. Iyo si detention préventive ntishobora kuba detention préventive na gatoya kubera detention préventive irateguwe n'amategeko kujya twamye tubiganira. Iyi ni bumwe mu buryo bw'ivyitwa detention arbitraire no gufunga umuntu umurenganya vyeruye nta siguro nimwe bifise ni une des formes de détention arbitraire. Nico kimwe mbere nibavuze by'abantu baba baramaze guhagarikwa baragiye muri detention préventive hanyuma parquet igafata ingingo rimwe na rimwe n'umucamanza mbere hama bakazosubira mu iperereza. Iperereza mu mategeko hari ibyaha iperereza rifitiye ububasha mugabo nka burya bw'aba OPG. Muri ico gihe iperereza rikoresha ubanza nk'ubw'aba OPG baba bafise gusa uburenganzira bwa garde à vue ni bimwe vyihagarikwa gatoya riba imbere ya detention préventive ya misindwi navuga mu kanya ishobora kongerwa ko iyo vyemewe n'umushikiriza manza wa Republika. Amategeko nta na hamwe yavuga yuko hari inzira yuko uva muri detention préventive waragiye mwibohero risanzwe ngo usubire muri garde à vue. Ivyo nta shingiro na rimwe ririho mu mategeko. Nabwo n'ubundi buryo bwo gufunga abantu mu karenganyo keruye byitwa detention arbitraire. Murakoze cyane. Reka duse n'abasoza kino kiganiro ariko Aimé Parfait niyo nkuru nigeze kubaka ijambo muriko mugomba gutanga intererano n'icyokorwa mu misogonda 45 mwari mwavuze ibya nkenerwa bitahari umutekano gutakaza akazi ubumenyi buke bw'abacamanza impungenge zo gutakaza amapeta cyangwa kuduga ko ari zimwe mu nzitizi zituma ubucamanza budakora neza. Mbega kuri iki kibazo twavuze uno munsi intererano canke akamo mutera kuvyohinduka nimba vyokunda niba bo bumva abatezwa kubikora ni giki mu majambo 3 mubona cyokorwa Aimé Parfait niyo nkuru kugira ngo tuce tugenda kubatumira. Ngira ngo ntariko twumva Aimé Parfait niyo nkuru sinzi ko ngira yamaze kugenda nimba yamaze kugenda nta kibazo. Reka nshemera kuri Professeur Ntahiraja ni giki mubona cyokorwa mufatiye kuvyavuye muri kino cigwa ibibazo mwabajijwe n'abanyagihugu cyo kimwe n'ivyagiye biratangwa nk'intererano mushimikiye no kuri ibi vyavuzwe na mugenzanyu Aimé Parfait niyo nkuru bituma abantu ubutungane budakora neza n'inzego zidakora neza ico zategezwe gukora kubera hari ibi vy'umutekano vyo gutakaza akazi umenyi buke kamwana wa mama na mpinga yanje no kuduga amapete kugira ngo ivyo biveho canke abantu ntibabandanye bahohoterwa canke banafungwa barenganijwe vyeruye nk'uko muheje kubivuga hoko bikigakorwa nande mugerageze gusongora Professeur Ntahiraja. Murakoze cyane. Kuri ibi vyerekeye vyo gufunga abantu mu vy'agateganyo igikomeye niki n'abandi bavuze nuko tuja mu gihugu cubahiriza amategeko ibintu vyerekeye vyitwa état de droit mu ijambo ry'igifaransa. Ibi bitaraba nta kintu kinini dushobora gushikako. Kimwe muri ivyo rero ni kwigenga k'ubutungane icoba rero
intambamyi zo kwiganza z'ubutungane ziramaze kuvugwa nyinshi cyane. Hariho uyu mugenzi wanje niyo nkuru yadiciye ko zimwe zimwe, igikwiye kuba nuko twese nk'abarundi cyane cyane n'amashirahamwe nka Fokode n'ayandi akwiye kugumiza kakakamwe nyene, yibutsa ko mu bisanzwe twebwe turi abarundi turafise uburenganzira bwo kuba mu gihugu kimeze nk'ibindi bihugu, cubahiriza amategeko. Ukwigisha abanyagihugu rero akamaro, kwigisha abanyagihugu amategeko, kubandanya batera kamo ku bitagenda neza, ni kimwe mu bikwiye gukomezwa. Kuguma abantu bibutsa abantu bafise misanzwe ivyo bajejwe kugira ngo amategeko yubahirizwe, nko muri ibi nyene, nk'umugwi witwa CNDH, umugwi ujejwe wigenga w'igihugu wigenga mu vyerekeye agateka kazina muntu, kuguma wibutswa vy'ukuri ko ufise ububasha bukomeye mu kwibutsa abatwari bo mu buryo bwose, imbere harimo n'abacamanza, yuko hariho ikintu citwa agateka ka muntu. Nk'ibi bintu rero byo byerekeye byo gufunga abantu vy'agateganyo biramaze kuboneka yuko iyo bari y'umutima menyo nk'abantu muri CNDH bakavuga biramaze kuboneka yuko ubutegetsi rimwe na rimwe bubumvira ubwo bushobozi rero bafise nibabukoreshe abantu bose basemerere, n'inzego zisanzwe zijejwe gusemerera nyene zisemerere. Hama kuvyerekeye uburyo bw'ubuhinga, sinzi ngena sinogaruka ko cyane ku vy'icigwa carasabye ibintu vyinshi cyane mu bintu vyononosogwa mu mategeko bitari bike mu vyerekeye icotuma vy'ukuri gufunga abantu vy'agateganyo bitaba umugenzo, biba exception, aho vyobaye regere nk'uko bisa nuko biri ubu. Hari ibintu vyinshi kugira ngo si bigarukako, noheza gusanga ngasaba nk'uko nabonye mwe vyagizwe aha mu kiganiro, abazobironkera akanya bosoma iki kigo. Hariho ivyiyumviro vyatanzwe vyo kosorwa amategeko, ariko igisumba ibindi vy'ukuri nugutera kamo kugira ngo dutinde tuja mu gihugu cubahiriza amategeko. Murakoze cyane. Pacifique nahazo ngira sindinda gusubiramwe akabazo ni nkako nampeje kubaza Professeur Ntahiraja. Mwebwe nyuma ya kino cigwa ivyavuzwe n'amakenga mufise, namwebwe numvise mufise ibibazo mubaza nubwo mwari mutumire, icyokorwa n'uwo gikora yobande ryari kugira ngo bino vyo gufungira abantu ubusa canke gufungwa ivy'agateganyo bitubahirije amategeko bikoresha nk'igwanisho c'ubutegetsi bihagarare? Abambere umuntu ahera ko rimwe na rimwe umenga n'abarenganije n'abanyagihugu. Buriya ubutegetsi bwo nyene ni gake bwo nyene bwihindura mu nyifato mbi buba bufise, nuko abanyagihugu bogerageza kubandanya bagerageza kumenya uburenganzira bwabo aho buva naho bugera, hanyuma bakaja hamwe mu kubugwanira. Kenshi abantu baca bambaza ngo ivyo bishobora gute? Je ndamaze kubonaho abantu nk'umuntu agira nyuruzwe, abanyagihugu bahagarara, iyo bahagaze bose bakanga bakavuga bati mutatweretse umutahe ufata uyu muntu ntimumutwara. Ni henshi maze kubona iperereza ryananiwe gutwara umuntu iyo abanyagihugu babigoze gutyo. Ariko iyo abanyagihugu babayeho mu bwoba, umwe muri bo agatwarwa bakabona ko arenganijwe mugabo bakajunja bakabireka, uyo baramutwara, bukeye bakagaruka uwundi yariko ararorera, bukeye uwundi akagenda, uwundi inshuti yiwe ikagenda, maze bikabandanya gutyo, bikaba ingendo y'igihugu. Rero boje umutima amenyo naho bitoroshe, bakaza barafatana mu nda mu kibano, abantu bagira bati mwe muje gufata umuntu muri bande, muje kumufatira iki, muje kumujana hehe, tuza kumutora hehe. N'imiburiburi basi naho koba ari kubarenganya, hagapfunwa habaho niyo ngendo y'amategeko ikurikizwa, ufatwa n'imiburiburi hakama hariho umutahe, kandi n'uwumufashe akama amenyekana akivuga. Abanyagihugu babandanye gutera bashyira mu ngiro ibi turiko turababwira, kumenya ko ushobora kwanka kuvuga iyo uri kurabazwa udafise umushingwamanza,
ivyo batere babimenyera, niyo vyakorwa na benshi mu butegetsi bazotera bahinduka, nayo ubundi ntibapfa kuyihindura. Abandi bo gutera kamo nababa bari mu nzego zimwe zimwe, CNDH yamaze kuvugwa, inama nshingamateka na nkenguzamateka ntawozibagira, zirafise uruhara rukomeye, bagenzi bacu mu mashirahamwe yigenga ntibacike intege, iki kibazo babandanye kukibaza. Ariko abanyuma n'abafise ubutegetsi bobo impanuro ndabaha yamari yayindi, nababwira mwa bategetsi iyo mufise inguvu mwibagira abandi benshi bicaye muri ivyo bibanza imbere yanyu, ukamengo ni mwebwe ba mbere kandi ni mwebwe ba nyuma mwicaye muri ivyo bibanza, mukibagira ko ejo mutazoba mwicaye aho hantu, mu gihe igihugu mwakimenyereje akarenganyo, mu gihe igihugu mwakimenyereje ko ufise igihugu akora ivyo ashaka vyose, ni ukuvuga ko muriko muha inguvu abazoza inyuma yanyu zo kubakorako ivyo bashaka vyose nk'uko mwebwe mwabimenyereje. Kera twarabivuga ari CNDD-FDD difise ubutegetsi, mukumva umengo ni ukubanka. Ibi turiko turabivuga ndazi ko ari kenshi twayivuze tukiri mu Burundi hose, ukamengo ni ukubanka, ni ukubagwanya, mwiye kubera mumva mukomeye mukibaza ko bidashoboka. Ariko abo twabibwiye muri ico gihe bakica amatwi, uyu munsi nibo bariko baratabaza ngo bakoreshwe ko amategeko. Ni ukuri nimba hari akaroroje n'amabona keza kabaye n'ahari akarenganyo n'ivyashikiye Bunyoni. Ni ukubona umuntu yari igihangange nka Bunyoni n'abasendefte mwese uko muri mwatinya mwese, kubona mushobora kumugira kuriya, none ubu musigaranye ikihe cizere ko mwebwe musigaye mutazokigwa kurya. Ninde ashobora kubwira President Evariste Ndayishimiye ko kurya bagize Bunyoni atashobora kwisanga ameze kurya mu mezi angahe, agasanga nawe nyene ari hariya kurya nyene ariko bamugize? Ninde ashobora kubwira uyu munsi General Gervais Rakobuca uko bagize uwari imbere yiwe mu kibanza yicayemwo ko atariko mu mezi ari imbere nawe azoba amerewe? Ninde yobwira abandi bategetsi bose bakomeye, utwara igisirikare, atwara igipolisi, utwara iperereza, ninde yobabwira ko bo nyene batazoba bariko baragirirwa bijya nyene bakoreye Bunyoni? Rero sindabasaba ngo nimukunde twebwe, jewe sindiko ndabasaba ngo nimukunde umunyagihugu wundi mudasanzwe mukunda, ndabasavye mwikunde mwebwe nyene, muyumvire kuri mwebwe nyene. Mbega mwebwe nyene ejo bizogenda gute umwanya mutazoba muri izo ntebe mwicayemo? Mwiyumviriye mwebwe nyene, mukiyumvira imiryango yanyu, mukiyumvira abana banyu, nimuduha amategeko akingira umurundi wese, kugira ngo uzokwicara mu ntebe mwicayemo ntaze yama ashobora gucinyiza umurundi uko ashatse kose. Niyo mpanuro numva noha abategetsi. Murakoze cyane, reka nsubize ijambo mugenzanje Alice Hakizimana ashimire abatumire abatwumvirije n'abashoboye kuronka amajambo. Alice nimba munyu. Urakoze Gilbert, ndakumva, urakoze cyane. Reka dushimire va ku mutima abatumire n'abariko baradukurikirana, cyane cyane abatumire bacu Pacifique Nahazwe, umurongoye ishiramwe Fokode, mwakoze kwitaba kino kiganiro kandi mwakoze ku ntererano mwatanze. Nanje ndabashimiye ku kanya mwampaye, bariko barabumviza bavuga ati none baguhaye akanya mu kiganiro ca Fokodoya. Nivyo abatunganya ikiganiro no bategura abatumire uko babishatse. Rero ndashimye ko mwampaye ako kanya kandi nkashima ingene ikiganiro mwagitunganije neza, mukatuganiza neza twese mutwumva. Anashimira uwo twasangiye ikiyago, abatubajije ibibazo, abagize ijambo bose muri kino kiganiro, mwese ndabakengurukiye. Murakoze cyane. Reka dushimire kandi Professeur Ntayiraja Bernard ku vyiyumviro yatanze muri kino kiganiro kandi vyanafashije cyane. Ego ndabashimiye nanje cyane ko mwantumiye muri kino kiganiro, kandi ndasavye imbabazi ku bintu vy'ubuhinga byaciyemwo, ntamenye ico vyavuye ko, ariko aho bikundiye hose ko tuganira. Ndashimye cyane ingene twaganiriye twunguranira ivyiyumviro. Ego mwakoze cyane, aho twabaronkeye hose mwatanze ivyiyumviro birashe. Reka dushimire n'abariko batwumviriza, cyane cyane abaterereye muri kino kiganiro n'abatashoboye kuronka akajya ko guterera kandi bavyifuza. Namwe mwese turabashimiye kuba mwabanye natwe muri kino kiganiro. Sino kwibagira gushimira bagenzanje bariko aramfasha, mugenzanje Gilbert niyo nkuru yariko aramfasha kuremesha kino kiganiro. Gilbert niyo nkuru nawe ndagushimiye. Ndabashimiye namwe Alice Hakizimana.
dushimire kandi na bagenzi bacu Jerome Kazabukeye ariko adufasha mu buhinga bw'ivyuma. Ntitwokwibagira gushimira na Gordien Niyunge ko yarahagarariye kino kiganiro. Mwakoze kubana natwe muri bino bihe, tubifurize kuroranirwa iwanyu no mu vyanyu naho butaha.